Mwaramutse mwiriwe bivanya muherereye inshuti bakunzi b'ibiganiro byacu na cyane ku bakunzi b'ikiganiro cyacu Story of Life, inkuru y'ubuzima. Inkuru y'ubuzima uyu munsi rero niye nkuru kandi ndabashikirije nkunze kubazanira inkuru zigiye zitandukanye z'abantu bafise ingwara zigiye zitandukanye, ubumuga bugiye butandukanye, ariko no munsi nashimye kukuzanira kimwe mu kiyago nakoranye n'uwo bita Ndikumugongo Abu. Numutama uba ahantu hateye ubwoba. Numuntu atuye ahantu wewe uri kurankurikirana wama wankurikiranye. Uzi ko ufise umutima wo gufasha n'umutima w'ubuntu. Barundi kazi namwe mwese mwama mudukurikirana. Reka ngusabe yuko hogira ico ukoze ku buzima bw'uyu muvyeyi wacu Ndikumugongo Abu, ngiye kugushikiriza ikiganiro nagiranye nawe kubw'ubuzima bwiwe. Niyo nkuru y'uno munsi rero tugiye kuganiraho, inkuru y'ubuzima bwa Ndikumugongo Abu. Reka rero nongere nkwibutse ko kuri micro muri kumwe na Felix Abonimana, iyi ni Blue TV, nyuma ya kamera turi kumwe na Joachim. Ntabarandiriye, reka twinjire mu kiganiro cyacu nyezina nakoranye na Ndikumugongo Abu. Je nitwa Ndikumugongo Abu. Ndikumugongo Abu wavutse ryari? Navutse mu 70. Wavukiye? Navukiye mu ntara ya Kayanza, komine Kayanza. Umusozi girengeye agacimbiri Karemera. Noneho rero reka twinjire mu kiganiro cyacu nyezina. Uno munsi tukubona uri ngaho Iburinga. Iburinga washitse ryari, uhamaze igihe kingana? Iburinga hari abantu bigeze kuva mu Kagaragara, bamaze kuza baca baraza barahama parasera ngaha, bamwe barabaha amabati, natwe kurya umuntu uza guhangayika uraza abantu bavuye ruguru, turagenda turagura, umuntu amaze kugura aronka kapande, je nko gushikisa ahantu ndi, bandi barose amabati ya gusa, baronka amaparasera za gusa, mwo twese twage turonka urose nk'umugenza guhengekera ukagura nka 300 cyangwa 400. Iyi nzu ubona mbayemwo imaze kubomokera ko isafari zitatu. Imaze kubomoka gatatu, urabona n'ubu ibi byose ntibibambaza, urabona nk'iki gomba kibomoke. Nukuri ikintu je no kwiyumvira. Reka twigarukire mu nkuru yawe gatoya y'ubuzima bwawe. Nyuma mbere yuko ushika hano wavuze yuko wavukiye mu ntara ya Kayanza. Noneho ubuzima bwawe bwite ko turabona ko uramaze kugera nko mu myaka 52. Ego 52. Noneho ubuzima bwawe ntiwigeze ushaka umugore cyangwa ngo vyarabana? Je umugore abana ndabafise. Je abana ndabafise, ariko mu buzima bw'iwanje nararavye kuza guharika no kuza kugwenda ucyaragura hirya no hino. Nabi ivyo narabihagaritse, ndavuga ati jewe ndi nk'umutama amaze kwisazira nk'uko sinshobora kuza kuvyara, bonze kunzana abandi bagore baza kwigwa baranteze ibibazo. Ivyo narabihagaritse. None se umugore wawe ariho? Umugore wanje ariho n'abana bariho kandi barakomeye. Gusa niyo ngiye kwitasha, aho nta nitasha nkishoboye. Ubu nta nayo nkiruhanda ba. Abana se bari mu ishuri cyangwa? Abana bari mu ishuri. Kubera ko umwana ari mu ishuri gushika ubu. Fisa abana 3 biga. Bigenda gute rero kugira ngo barihishe ubuzima mbona? Ndagenda nk'ubu niba ndociye 2,000. Ngashanje amahera 500. Ikindi cyatanu haraba uburyo nzobarihira. Haraba uburyo ndabarihira, harige bamwe nko hari baba barahejeje mu kubera bwa buryo buke wa mwaka karata. Nongera nuyungunganya agasubirayo. Urumva ubuzima twege dufise nk'ubu si ubuzima bwiza bubereye umuntu. Dufise ubuzima bubi. Noneho reka twigarukire ku buzima rero bw'ahantu iwawe, mbona hatuye ku inzu yarabomotse, imbeho, imibu. Ni gute rero uryama hano hantu? Ni gute utuye hano hantu? Burya mu bisanzwe niko gusa umuntu atavuga amabanga yiwe yose. Ndabiharuye siniko ndabesha n'ababanyi bose turi kumwe. Jinegeze kumara amezi 6. Urabona uhona mitende data kukubera ndyama atani inzu ihari, ndyama mu sekretera. Amezi 6 ndyama hanyine ubona twicaye. Amezi 6 ndyama mu sekretera. Kukubera iki ko naharwa none nze gupanga inzu se
yamara yo gupanga 30 ndabikuraye acha nzana itandiko agumusegetera ho haba ari muci acha njyama iya mbere ndayubaka nko mu banyo matemera arabizi irabomoka ya kabiri ndubaka icongera kiricara none niki naco kigira gatatu ngiki kironge kiricara ntabwo ni nibara none ico gihe cyose wubaka buryo wabukura hehe uburyo naja mu itasha ngiye mu itasha karonka ariko naronka umuntu amanka ipatane cyo 30 nagikora kaje 10 ibindi 10 mirongo bisigaye ashaza nka mu tafari nkubaka nageze hagati bikanga gashonga gahunguruka nasubira bikanga ejo wundi rero sinzi ukuntu Imana yampaye sinzi mbere nimugira neza mbere sino navuga ngo ni mugira neza acha mutu tubatu urabona ko twatabaguritse amaze gutumpa canda dekera imvura rero ikizari umwuzure ucura kibomora ukibomoye nditegeza ubu nananiwe ntari ikintu nakimwe gihari no shobora kwiyumvira ariko aka gaparasera gasanzwe kiwawe nakiwanje nakiwanje none se gufungura saa sita canke ubuzima bwa misi yose ubu bigenda gute ko wambwiye ngo uranigwariye umaze imisi urwaye je gufungura saa sita aho urashobora guhura n'umuntu w'umugenzi nk'ubu urabona ubu nta n'akazi dufise nk'ubu tubagarira abantu imirima ubu nta mirima ihari ntabwo ushobora guhura n'umuntu waronka izo senkesa kuko turi mu buzima tubayeho nta muntu ajya kabiri ku munsi ni utomuje ukaronka utwo ku mugoroba nuko uronse twa saa sita nuko agumere ndiho ndaniririra nk'umuntu afise nk'abana 3 4 5 nuko ragenze ahantu avuga ati none jewe ndi umuntu umwe nkaba nananiwe no kuronka n'ibicuma by'amajana 2 atugize singora none se bigenda gute abo bandi bana bawe iyo bari n'umugore bo baca babaho gute mu gihe wewe ukuntu babayeho rero ukuntu babayeho urabona mu bisanzwe nk'iwacu mu Kayanza nk'abantu bose barahaza nko muri zone Kabuye umusozi girengeye agacimbira Karemera uko tubayeho nk'ubu abo bana nibavuye ku ishuri ataza kwikorera amabuye ico biti minimba ico gihe rero yikoreye amabuye karonka ico gihumbi bacagenda bagasuma bakajya nanje naronka nimba naronsa ahantu nk'iyo mu miceri tuza kubagara naronka ibihumbi 3 urabona ubuhinga bwaraje bwa Eco Cash acha mvuga ati mwakira igihumbi nayensigana ikindi gihumbi ndagenda barungikira kuko acha ndabungikira ngo buzima none se ni ibihe bibazo rero ugiye uhura navyo muri buno buzima bwawe je bibazo nibona nko ibibazo je nko mbona fisi nobera nko mugira neza gusa yomufasha akakazi kabona karahagaze kabona karasuye karahagarana igatembagare nukuri kw'Imana uwo muntu namufata nkuko yobabaye papa kareke agarutse noneho rero ntakurandiriye reka twinjire rimwe na rimwe mu kibazo ca nyuma nkwisabire abarundi n'abarundi kazi n'abandi bose bakora dukurikirana muri kano kanya ico basaba ubona yuko wewe wogufasha byihuse vuba bwangu je ikintu nosaba abarundi n'abarundi kazi n'abakunda igihugu no basaba yuko bompa agafashanya ntubaka akakazi akagira hama ikindi kintu kindi no bofasha bakamfasha kubona umwana wiwanje akiga nkaronka udufaranga twa minerivare akiga ntazo atoronka akazi mugo gusa ntazizabe nk'ikijuju nka jewe ntazabe nk'ikijuju nka jewe ariko azomenya no kuza kudandaza ibijumbu ngo akaba yarasomye uvuze ikijuju bishaze kuvuga ko umuntu je data tanyigishije kuko yanyigisha kuko urazi ugiye no kwandika ku ishure ukaza kudandaza nk'akabotike utize numenya niwo hayideni none ubu muri imyaka yawe ni ikihe kintu ushoboye gukora wumva ukora kugira ngo ubuzima bubandanye ico ushoboye wowe gukora je kintu ushoboye gukora usibye ivyo byo gucitasha ikindi kintu je nk'ibintu ushoboye gukora ubu ndose nk'agatayi ubu ndacafise imbaraga zo kuza kurima nagenda harima ibigori harima igipasteke harima agaceri harima n'ibitunguru
ndumva ufise umugambi mwiza cyane. Harimo n'ibitunguru cyangwa udupwavuro iki kuko sindi vuye nze kudandaza uze kunyonga imodoka hasi mo ubu tuguvunza cyane dufise duke mfise agatahe nugenda harima itasha zibiri nkatera agaceri nkatera akumbati nkatera akagori nta kindi. Urakoze cyane ndi ku mugongo Abu. Nizere ko abariko baradukurikirana bamaze kumva ikintu nyamukuru wasavye nkawe nk'umurundi ku barundi n'abarundikazi n'abandi bose bakunda igihugu nkuko babivuze bariko baradukurikirana. Reka noneho nongere kandi ndangize mbashimira mwebwe mwese bariko muradukurikirana, ariko reka nkwibutse ikintu kimwe. Jewe nizere ko umaze kumenya kandi uranzi wama wankurikiranye wama wambonye no muri kano kanya uri kurandaba kandi uranzi, ariko wewe wose uri kurankurikirana naje ndifuza kukubona. Ndashaka kukubona hari icyo wakoze ku bw'ubuzima bw'uyu ndi ku mugongo Abu, umurundi mwene wanyu, umurundi mwene wacu. Hano hantu aba murabona ko ari ahantu hateye ikigongwe kuri wowe uri kurahakurikira nawe uri kuraharaba. Reka rero uzogira icyo ukoze ku bw'ubuzima bw'uyu mwene wacu ndi ku mugongo Abu. Nawe wese ubona yuko ufise umutima wo gufasha ku bw'uyu muryango cyangwa ku bw'uyu muntu cyangwa ku bw'uyu mwene wacu, ngusabe ko bicisha kuri izo nimero ubona zigenda zikurikirana aho hasi. Mbifurize amahoro n'umugisha mwebwe mwese mwadukurikiranye. Nongera mbibutsa ko iyi yari Buriu TV, kuri mikro mari kumwe na Felix Abonimana, nyuma kamera twari kumwe na Joachim. Yesu Kristo abampera umugisha. Ciao ciao.